atariko muzotangara musanze muri bajya batwara igisirikare hariho abakeneye ko Burundi butsindwa kandi mwari mwibaza ngo barayirongoye hariho ikindi giharuro bari bafise. Intambara ya Uvira irashobora kuba rotono, uzoyitsindwamwo azogira ikibazo mu bikurikira. Kuri we kazoza kiwe kari muri Uvira burya, kazoza kanda yishimiye karashobora kuba kanditse muri Uvira. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Ces images d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Les populations commencent à fuir alors que le M23 se rapproche de cette ville du sud Kivu. Uvira se trouve aux portes du Burundi et constitue le dernier verrou vers la province du Grand Katanga. Wandugu, situation haiko bien hapa Uvira sai. Panike, basoda banakimbia, mabombe ziko nalia. Marabe ko sawa ni Uvira kabisa, hapa ni direct Uvira. Maramutse, hari inkuru mbi ibabaje cyane iriko iva hakurya ya Rusizi aho bari kuvuga ko Uvira etombe. Uvira etombe nuba ko ari ifraze bamaze igihe bavuga ku ma internet no ku ma réseaux sociaux yuko Uvira ishobora ko yaguye mu minwe y'abarobere ba M23. Bon, nagerageje kuraba kuri internet kugira ngo keshi na keshi ndabe ko hari biriko biravugwa mu makuru yizerwa. Ibintu vy'ingurukana bumenyi za social media turakoresha ibintu byo gushikuza kubera keshi tutadufite amakuru yo kuri tele kandi turaba professional journalist niko novuga, ariko urabona mbonye ngaha haraheze amasaha abiri ngiye kuri Google ndondeye mu news ndabona iyi DW ni zakari Deutsche Welle y'aba Germans y'abadagi ivuga ngo la situation confuse autour de la ville d'Uvira. Hanyuma Libre.B la Libre Belgique ni kinyamakuru n'ababirigi. La ville d'Uvira est tombée entre les mains des Robert haheze iminota 26 umva ko ari novuga recent kuri jewe ndi ngaha, abandi muri handi haje kwazi gihe kigufiya cyane kitaranashika ça dépend n'igihe urabiye iyi video. Encore une fois amakuru agiye gusohoka muja kumva vyinshi, muja kubona video kumbure hamaze kuboneka yandi makuru akomeye, ariko hano tuvuga ko les renforts militaires congolais arrivés lundi n'ont pas eu le temps d'être déployés sur le terrain. Donc on veut ko hari haje renfort sinzi yo zari zivuye, ariko ko batarose n'umwanya wo kushika kuri terrain kubera aka kavumbi ko mu Uvira kari kamaze gufatwa. Sorry, je narinzi ko Uvira ari gisagara gikomeye kiruta Bujumbura. Je ne sais pas kubona atana goudron bafise. Le Zaïre a été très mal géré. Zaïre Congo barayishe in any case. Okay, sicho nashaka kuvuga ko nashaka kuvuga ko Uvira tombe. Icyo nashaka kuvuga mu biganiro Pacifique yakoze mu mpera z'indwi baramubajije ku kazi cyo mu Uvira avuga ati babaza ati gifise consequence iyihe ku Burundi, gifise ingaruka mbi zihe ku Burundi. Aravuga ati umuntu azoneshwa muri yo ntambara yo mu Uvira nayo nagize titre, umuntu azoneshwa muri yo ntambara azoba ahuye n'umwaku. Reka turaja kumwumviriza. Ariko nagira ngo nshiremo ikirundi ku bantu mwacibagiye kuneshwa ririmo ingobotozo rivuye muri vuga. Sawa, reka tuvuze Pacifique ivyo avuga we wariseye kundusha, hanyuma duce tuko commentaire duhereye aho nyene. Sawa, rero ndiko mbwira abategetsi nti mumenye ko amakuru Fokodi baha ari thermometre. Uyu munsi tubabwiye tuti abasirikare banyu ntibumva iyo ntambara, abasirikare banyu ntibumva igituma bariko barapfa, abasirikare banyu murungika bariko bararira, babona ko mubarenganya, babona ko muri ko murabagurisha, babifate mu minwe by'uko turababwira kuko ejo ibi banka kumva bazovyibonerako. Rero mbaje uti wibaza ko bizobandanya gute? Uko ndabibona gushiko bibandanye ko bimeze ubu, umuntu adatagira morale ari demoralize, umusirikare atabona icagwanira, umusirikare yamaze kwishiramwo ko abona ko atashobora gutsinda iyo ntambara ntayazotsinda. Nukuvuga ko bazobandanya baneshwa uko byari bimeze. Bo je numva ko ayo majambo ahereje ko yuko ari nka prophecy, ni nka prophecy wa mu profete w'Ibujumbura yakwiye kubaza uyu mujinda wende haka kavire ka Uvira ne kapatie nani M23 au ne kape sijui never. Hebu niambie, nataka nipatie mtu kamuji kasagara kadogo. Anyway, aba profeti bako bataza guprofetiza ibintu binini bikomakomeye.
Igenoza ko kuri ico kinavuze kimenoro tena moje cyo nofata ni kujanye na rezo impamvu agisikara kiri muri Kongo. Aha nagomba mbwira abantu ko bavuga ngo ngure kijuju sinzi ko ikijuju bashatse kuvuga naivete kuko ikintu gifise amajambo make so kaje ko ndi naif cyangwa ko ndi bête ko ndi idiot nyine atabwenge mfise kumbure nzizi. De toute façon situation ndayibona rimwe nkora nk'umusesanguzi singo ndakoresha ibishobisho n'amarangamutima na existentialisme kuko menga situation muri Uvira gifashwe ko uburundi bwose buzoja bufatwe tuba dupfuye so ko ndabibona différemment ntabwo uri kijuju kusumvya nous sommes juste abantu dutandukanye. Ariko intambara muri Kongo umuntu ayihweje ugomba kuba d'abord rezo y'intambara igomba gufita impamvu sababu. Jewe version mfise ni zibiri zimeze nk'iziri officiel mugabo nazo nyine zidahuye. Imwe ivuga ngo twebwe twagiye kuri invitation ya Tshisekedi canke Kongo gouvernement ya Kongo muri coopération militaire bilatérale kuyifasha kugwanya umwasi. Donc muri ico gihe ni Kongo ikiragwana su Burundi bure kuragwana. Si Uvira tombe, Uvira iguye, Uvira bayifashe su Burundi buhomvye, hahomvye Zaire, hahomvye Kongo, na gace ka Kongo na soda Kongo bari kuragwana, abarundi bari bagiye gufasha. Ntanga nka analogie Jemfise umuntu w'umugenzi umudamu w'akagwara akavuga ati gengo mu bitaro mfasha kuraba umudamu wanje canke nofasha cyose naho nubandi docteur wanashaka hanyuma umudamu malheureusement agapfa ntabwo ari ngenda ndavuga ngo nabuze umudamu ngo napfakaye hapfakaye wa mugenzi wanje je gusa ndababara nakababaro kenshi ko nanipfuje yuko twomufasha umudamu agakira mugabo ntabwo ari je napfakaye so Uvira ifashwe uburundi tetwari y'Uburundi integite yabwo iguma iri intact niba iyo version ya mbere ariyo y'ukuri comprenez-moi très bien ivyo bindi ndaja kubishika ko ndazi ko mutanguye kumera imitsi ico kijuju. Version ya kabiri ivuga ngo twagiye kugwanya umwasi Rede Tabara FN yanza bampema twaramumvise Gaspard baratuza ariko arabivuga ko bari kuzibira umwasi bo ariyo version naho nyene Uvira peut tomber hanyuma ico cagisabwa ko yoba flexibilité bakaraba rapport de force bakavuga ati bon malheureusement ko twashoboye kuzibira ntivyashobotse umwansi yavuye akomera usije ko je ntumva Rede Tabara nabo nza bampema sinza aho bari kwaragwana sitari ko bafise de toute façon. Ariko babonye ko rapport de force zihari numva ko Burundi boba clever ntibazobe nka bamwe bo muri kahise twirirwa turagwana imyaka abantu bakabanza gupfa mbere y'ama negotiation kumbure bakabatereka tunegotier sinibaza yuko Rede Tabara canke inzabamwe bashaka gufata Burundi bwose encore une fois ntihagi umuntu atanga kuzana conspiracy tuzashaka ko munsi donc bon negocia hakiri kare amaraso ataraba menshi hanyuma ibintu bigatungana politiki y'Uburundi kwanzira kwiye kuba negocier ibintu byose biri mu kajagari ntushobora kubandanya ko nyine c'est impossible nubwo Rede Tabara na nzabampema wabavanyemo. Version ya gatatu ivuga ngo ko bagiye kurondera amafaranga donc Tshisekedi amafaranga neva yandaka y'abasirikare bagakora ko makeyi bayandi bakayabika hakabona ivyo by'ubutare donc une version économique bo iyo nayo je sinzi kontra basinyaniye nimba basinyaniye ko batsinzwe bazo yabasubiza basinyaniye ko batsinzwe bazo yagumya hanyuma akagira ivyo bahora ko sirazima ngo uzurajya kujya amahera y'ikimercenaire uyu yariye intambara igahera d'une manière d'une autre ucurokira ukatsura kuja kurondera handi kumbere ni bagende ku indi front batanguza indi ntambara hanyuma canke ba participe mu z'intambara hanyuma baronke andi mafaranga nimba amafaranga avuye mu ntambara ryoshe gusumbya amafaranga avuye mu butunzi bwiho. Bon, version ya kane. Icakane, version ya kane novuga ko ariyo ikomeye cyane kuko ari existentielle ku bantu batari bake ni ikintu bita ngo Empire Hima canke Empire Tutsi uko bayita ama version aratandukanye. Bon, nibaza ko benshi bamaze kuyumva ngo hoba hari gahunda muri Kinyarwanda akarere kose uhereye ku Buganda mbere bakina Kenya bakayishiramo na Tanzania na Great Lake Region yako karere de Grand Lac abahima abo nabo ntawuzi abari bo hanyuma akaba ari umugambi ndayishimiye ariko aragwanya muri Kongo ko boyifata ngo acafata no Burundi ibintu nk'ivyo. Now sinja kuvuga ngo iyo teori niyo ni teori di complot ntibiro ntibishoboka ivyo ntavyo ngiyemwo
ku mpamvu za ideology ziba ziri mu karere, ku mpamvu z'ibishobisho bijyamo, ku mpamvu zo kutamenya realite ukuri aho guhagaze. Ariko nk'umusesanguzi ndashaka mvuge suppose que reka dufate ko ariyo mission yari yabajanye muri Congo. Encore une fois ntabwo yoba ari mission itomoye kubera iki d'abord igiso cy'ubundi kiravanze. Last time I checked jene ko naherutse bavuye Arusha baremeye barakivanga abahutu 60 ndibaza kwijana, abatutsi 40 kwijana, sinzi abatwa nabo ko baronse ubusa kwijana, byose no bimenya. Ico gihe nta kuntu wo kwiha mission yo kuja gukontata iyo empire kuyigwanya kandi nubundi iyo empire ikurimwo. Mfashe teori yanyu ndakufata à la lettre ntibifite sens. Ubwo rugamba ntago wotsinda, wumva worutsinda gute? Wumva worutsinda gute? Wo ufata igisirikare kirimo abantu bashika 40 kwijana b'abatutsi ngo ugiye kugwanya abatutsi ahantu, ivyo byoshoboka ko igoro rugamba ntigoshoboka. Igisirikare dufite control ijana kwijana canke umwe 90 kwijana, nta rugamba wagenda ngo ugiye kunesha, ivyo ntibifite sens. Ico ne kimwe. Iki naco iyo empire Habyarimana yamunana yarafise igisirikare gikomeye cy'akameze imyaka ciyubaka, yashoboye gukontrola ko ashaka. Abo bamubutu batashoboye kugwanya barafise ubutare n'amarususu n'abantu benshi. We uja kucisuka mu nkande, wumva urugamba runesha gutera umuntu umwe, igihugu gitoyi kiri faible gikenye etc ntibishoboka. Donc cyo nshaka kuvuga nibaza ko basikare bari muri Congo b'abarundi yaco gituma biruka batagwana, ntibabona nécessairement ico tuma amaraso yabo asesekara muri Congo. Kumbure umuntu ateye Burundi mu Cibitoke Bujumbura bakahajya ku mupaka, abantu benshi bogwana kuco yabona ati bo turi menace. Mugabo muri Congo harimo bibaza ati bo uyu mugabo abagabo ariko bajya amafaranga n'ubutare nta kamaro ko dufa ngo abantu bari ubutare. Ou bien abandi ba believinga iyo teori ya Red Tabara nibiki bashobora kuvuga ati bon Red Tabara kubera iki batokumvikana mu bapoliticiens bakashaka ko twamatriko turabapfira. Kuko après tout abana bo bahizi ntabwo baba bari kuri tele, hari kuri tele abana banyarucari. Ejo bundi numvise umwana ku Gatumba yapfuye, umwana wanyarucari, umuntu yarakinye cyane dukura. Donc ivyo urumva yuko ashaka kuvuga ati bonje ntabwo rero ndasesa amaraso kugira ngo abantu bagure ubutandi kuvata material yose kwa rane. Bo tero yambaye kumbure yakumve coopération na Tshisekedi n'ibiki encore une fois nibishoboka ko umuntu usinyane ko ibihugu bitwagwaho umuperezida wa Amerika agenda akavugana n'umuperezida Ukraine ngo tuzogufasha agacanuka kabazi abasirikare b'Abanyamerika, abana banyarucira bakaza gupfa mugabo bibereye mu Ivory Towers. Donc ntivyumvikana umusirikare ashobora gucika intege ati jebwe yaba bene bagabaza kumvikana ibindi Kinshasa bagaca batuma twebwe nibabumvikana ibindi bashoboye gukora twebwe ibintu biratunaniye. Donc niyo motivation nabi hari kugwana jusqu'à la dernière goutte du sang nkuko abakombata babivuga. Bo iyo yanyuma yo navuze ko iri très absurde, biragoye en fait, iragoye andazi mu amasantima abenshi mujya kuvuga ibintu, ariko yo observe avec ntuzeye ukuremo bishobisho ube lucide usanga ari mission itoba yoroshe ko Uburundi bwo bishobora avec structure gisirikare bufise, avec dynamique yo muri ejo, avec un Congo qui est désorganisé. Anubwo n'icyo kindi wowe uja kugwanira ibyo navuga nagwa nk'akarorero umuntu ambwiye ati jewe umwana aragwaye ngo mfashe kumuvura agaca amusiga mu bitaro agaca yigira muri Belgique canke c'est pas Genève canke Philippines kuri plage ngo sigenda mugwaje umwana wiwe navuga ni ben uwo mwana utamukunda je no kuntu umwana kugusumvya. Donc il paraît ko ngo nigiye bafata Bukavu canke Goma canke ibintu nk'ivyo Tshisekedi ngo yari kwitambira umuziki quelque part en Europe celebrating anniversaire runaka uja kugwanira igihugu bene cyo batakeneye kugwanira. Doesn't make sense. Anyway, reka dukomeze ndashaka gusancisha mwako iyo cause ko kumbure abasirikare bari kuri tele batabona ko araho ari a hill to die on, ko atari ko gasozi bagomba kugwa ko agasozi k'iminembwe. Nukuvuga ko bazobandanya baneshwa uko byari bimeze. Icyo nico cyambere kica kiboneka. Ikigira kabiri naba basirikare bashobora impera n'imperuka ko bagumukana. Hari n'uwambwiye ati burya hari ico mwebwe mushobora kuba mutabona. Sinza kugishikana kuri ico ngira mvuge ngaho. Atariko muzotangara musanze muri bajya batwara igisirikare. Hariho abakeneye ko Burundi butsindwa. Ico sinza kugishikana kuri ico cyumvira. Ndakigarukirijaho. Ariko ari wambwiye ati mwe muzoza kubibatahura mu nyuma.
nimwasanga hariho by'ukuri abari bakeneye ko igisoda cy'Uburundi gitsindwa muri iyo ngwano kandi mwari mwibaza ngo barayirongoye hariho ikindi giharuro bari bafise ndabigarukirije aho hariho iyo mvuze aho mpeza nagiyewe nkapima nkagarukira icyo ndakigarukirije ngaho nihagera ko ndakigarura nzokigarura hanyuma rero byogenda gute bikurikira kugira ibintu binahere neza nuko abatwara igihugu bomenya kumviriza abasirikare babo nta gihugu kitagira igisodo nibumviriza abasirikare babo batabumvirije bagiye kugwa mu kinogo kinini kizoba kinini gose ingaruka ku Burundi zizoba zinini cyane Bon ntarakomeza ni iki kintu cya kuvuga kuri mwe byanavuga ko bigoye amfete ko ufata mission novuga ideologique ikomeye mu Burundi kubera igisirikare kiravanze sandute uravye amabanga asohoka mu gisirikare cy'u Burundi amabanga aja hanze abasivili akayamenya ararenze wogira ngo ni nka oya ahubwo no muri internet turi muri internet hari amabanga menshi yaba muri dortoir atasohoka hanze gusumbya amabanga asohoka mu gisirikare cy'ubu I don't understand igituma hari umuntu yo kwibaza ngo warufite igisirikare ashaka guha mission ideologique muri region I don't understand ingene bimviye ideologie kandi numva ko arusha siyo mission iyo umuntu ashaka gukora ivyo bari kugira yarume ikomeye bagafata igihugu cyose hanyuma bakagira ivyo bashaka naje mu gucishamo gusa ibintu Pacifique asohoye cyangwa abandi bantu tubona kuri internet harimo n'amafoto biba mu gisirikare birarenze uko kweza ngo ni gisirikare kugira ngo ni interna za kera gize nti aho intambara ya Uvira hari ijambo ry'icongereza bita turning point urotona intambara ya Uvira irashobora kuba rotorno uzoyitsindwamwo azogira ikibazo mu bikurikira nimba ari M23 izotsindirwa Uvira nimba ari Burundi buzotsindirwa Uvira uzohatsindirwa iyi ntambara izomugira ko ingaruka zikomeye umwe muri abo babiri azohatsindirwa uzohatsindirwa intambara izomugira ko ingaruka hariho turna izobibaye kuko Burundi butsinzwe nk'akarorero bizoba bisigura ko babasirikare bamaze imyaka 2 bicwa gusa aho bakiye hose ari ukwicwa bazi ko bariko baragurishwa bazi ko amafaranga yabo aribwa hazoca hagera igihe cyuko bataha mu Burundi uzo batahana azobabwira iki uwarongoye ugo rugamba azovuga iki uwarungitse muri iyo ntambara azosigura iki kuri we kazoza kiwe kari muri Uvira buryo kazoza kanda yishimiye karashobora kuba kanditse muri Uvira niho ngira nti ubwenge babushiremwe bose babwiyumvira ibintu barimo nimba hari inzira yo kubiheza neza ibyo bintu babiheze neza nayo ubundi ingaruka zirashobora kubabera zikomeye Okay nagomba kugarukiriza yuko kazoza kandayishimiye kari mu Buvira intambara ya Uvira twibukanye yuko ikiganiro cyabaye ku munsi w'Imana itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2025 uno munsi turi itariki 10 aho ndi turiko turabikodinga no kuvuga haraheze imisi 3 kandi birumvikana ko radone situation kuri terrain itanguye guhinduka bamaze kuvuga ko Uvira tombe Uvira va tomber dans quelques heures canke est déjà tombé ivyo biko biravugwa ku ma social media ku ma réseaux sociaux no ku ma radio amwe atanguye kubivuga amwe y'abakoroni cyane cyane usibye ko ari bavuga amakuru keshi but in any case ndashaka kuvuga donc ko hariyo iyo ntuzeye umuntu akacyumviriza bashaka kuvuga ati kubera iki ari kuvuga ngo ni Ubuvira bwafatwa niyo Uburundi bwatsindwa mugavye kuva ko ni butsinzo Jesse ntabwo ndabifata ko je mfata ko Uburundi butaratsindwa Uburundi Ubuvira encore une fois ndabibokanye babantu bakunda kundakarira Ubuvira iracyari territoire yo muri Congo ishobora ko yahoze ari territoire y'u Burundi mugabo baramaze kuhidutwara on peut rien revenir on peut rien faire tujya kuzobigaruka ko kumbore wundi mutukayisaba kwanza harimo n'abarundi nza kuvuga ko cyane babiri menace nayo mamirise nyene yaba wazalendo muri Congo iyo yindi video ariko ndi kuvuga ku yisaha kugeza kuri yisaha Ubuvira ni territoire ya Congo no kuvuga Uvira tombe Ubuvira bufashwe n'abasoda ba Congo batsinzwe n'abazalendo babafashe no batsinzwe Uburundi bwagiye nk'abafasha tuvyumvikane
nuwo fata version ko bagiye kugwanya Red Tabara encore une fois Red Tabara ntabwira afata Burundi bagiye nk'abafasha Kongo noneho nivyo tuvuga nivyo tuzi donc gushika ubu Burundi bwo kwirotira dusuma kuvuga bon twagerageje uko dushoboye abakongo ntimwadufashije kandi ntambara yari yiwanyu ubwo murasya mwimenye twe turisubiriye iwacu bagende bakampinge ku mupaka w'u Burundi na Zaire bazibire kabisa aba M23 ntagire na kame gacaruka kaja mu Burundi aba ku gihugu cyabo ca Kongo birabaraba nibashaka tuzokumvikana tuze turacuruza ko nonyene indagara bacazikeneye ziva mu Burundi n'amavuta y'amamesa hanyuma ibisigaye u Burundi ntiburatsindwa intambara ya Kongo u Burundi bwoca bwitegurira Red Tabara na Nzabampema nimba ko kubafite ibisirikare ivyo bon sinova ko bwatsinzwe n'ugamba rutaratangura donc ico cyo ngo n'ubundi bwatsindwa nibaza ko kumbure ari misnoma kumbure uvuze uti niyo ubuvira bwafatwa bon hanyuma Buvira ifashe uko nabivuze je sinzi neza amasezerano bavuganye sinzi uko nyene yari amasezerano no gufasha sinzi uko amasezerano no kuvuga ati bon mwebwe ko mufasasi muri Kongo ni muze turabahaga kajya gacini mugende mu kigabiri mu karaba bansi muze murabatuza nta ngorane sinzi exactement sino is it over est-ce que never it's over kuko ndavyumva Pacifique avuga ati c'est fini niyo Uvira kandi nibaza ko abantu bagomba kubiraba no ko abantu bataraba nico tumanje mvuga gusha mu bishobisho kenshi na kenshi bira nigeze ko terme cloud your judgment biratuma jugement yawe iba ihengamye ko ufite ibishobisho ushaka ko urugamba ruja ku ruhanduru ugaca wumviza amakuru akubwira ko urwo rugamba iyo ruri ruraja kuri yo aho ruhengamiye uca usanga udafise ntuze vision claire udafise raisonnement clair kuri situation igisika gishoye gufata Bukavu gufata Sepagoma n'akareka kegereye ata resistance ntaco tuma uvuga ngo Buvira ntibogifata sivuze ngo bacha gifata necessairement intambara ifise ukuntu ushaka kuruza ingajyo ukagenda ingajya mugabo kuri jewe dukinye dufate nk'umupira wa volleyball no nibuka umengurimo amaseti 3 ugatsinda amaseti 2 hariho chance ko ni seti ya nyuma ari witsinda na morale iragenda nibiki kandi ukona ndagushinza amaseti 3 2 no kuvuga probablement ndakina kubasumbya birashoboka abakina umukino muramubibona umuntu agatsinda equipe gatsinda amaseti 2 hanyuma ya gatatu bakayitsindwa bagacanzwa n'iyindi no muri football birashika umuntu akinze ibitego 3 mu minota ya mbere hanyuma minota ya nyuma umuntu agatsinda kigobotora ivyo birashoboka ariko pour la plupart des cas iyo umuntu agutsinze amaseti 2 no kuvuga kumbura kurusha umukino opposition uvuga ndi neutre cyane uvuga ngo ngure kushyikira kiriya na kiriya ndiko ndabuseriva nk'umuntu ari kure cyane en fait ndi kure donc ico gihe novuga yuko prise ya Uvira je ntabona ko ari miracle sinzi abandi ko ibisikamo ntavyo nzije gusa ndabakuma resultat ivyo mbona biriko bera kuri terrain na sinzi gusika ikomeye kugeza hariya sinzi Arsenal Burundi bufise canke Wazarendo canke aba M23 canke bafite mu mugongo u Rwanda nibiki ivyo ntavyo nzi. Voilà nico nashaka kuvuga reka turabe rero ko ubutigu bw'intuze bugeze bon numva mu vyo yashaka kuvuga ko kumbure boca bamukura canke batangura gushwana n'abari barongoye urugamba muri Kongo ariko bamwe baba bahawe ubusa reka turabe iyo bitera bija maintenant que Uvira est presque ou totalement tombé. Mu kurangiza twibukanye ko ndiko nakora ubusesanguzi ntabwo navuga ngo ndishime ko Uvira tombe Uvira no tombe pa eje cyo noshaka no ko hatopfa abantu benshi mu Buvira baba bakongomani baba Nyamurenge bakongomani baba abafurero baba babembe baba barundi bariyo Afrika imaze kunywa amaraso menshi y'abana bayo naza ko twatukwiye kugezaho hanyuma isigaye nifuza ko Kongo yobonekamo amahoro kuko jirani ni ndugu niko Swahili bavugana umubanyi igihugu kibanye mu mahoro byoba bimeze neza nifuza yuko kandi u Burundi u Rwanda Tanzania na Kongo bogumana imigenderanire myiza birafasha abantu cyane kuza bararonka iyo baje guhahira gusumira et surtout ubu turazi yuko umupaka mu Rwanda wugaye turazi yuko muri Tanzania abarundi batangiye kuba kuwagura muri Kongo kumbure hariho hakiraka ouverture nubwo kumbuye intambara ishobora kuba igabanya amamuvuma twizera yuko
uko bigenda kose uko intambara ibasikira ko umupaka wa Buvira waguma wuguruye kugira ngo abanyagihugu bo muri Kongo no mu Burundi bahora bafise ama échange novuga y'ibidandazwa yokomeza akaba sino twahava dusanga twabaye double enclave deux fois turi enclave géographiquement on va tucitwa enclave politiquement Uburundi bwotera busubira hasi kubisigaye bon aba SSN David kwanza bavuga ngo urukarishera mumwa bon warukarishera zo mumwe for all care sawa mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye